Hello guys, uyu munsi tuzanye agashya ego ukuntu ushobora guhindura style ya WhatsApp guys. Murabona style ziba zigezweho uriko urandikira umuntu muri WhatsApp haba ari style zisanzwe, ariko uyu munsi nzanye agatrike k'ubwenge guys. Rero nanone turongera kugusaba ukore subscribe kuri YouTube, eka ukore abone kuri page yacu ya Facebook, maze ugire share, comment, ugire j'aime, partage, uzoba udushigikiye nanone ego. Rero guys, ntiduteba nanone ego, turabasaba kandi ndongera kubibutsa ubwira kandi mugire subscribe, mugire share, mugire comment, mugire partage, eka guys muzaba mudushigikiye. Twariyemeje kuza turabagezaho utuntu tw'udutrike tw'ubwenge. Eka rero tugira ntiduteba none turasimbira kuri Play Store. Tumaze kuja kuri Play Store yacu turateresharija iyi application bita Stylish, turayandika muri Play Store yacu. Iyi Stylish text ngira murayibona, niyene cyo dukandaho murayibona. Application yacu guys niyi, murayibona niyi. Rero guys murabona ko bansavye ko ndayishyira à jour, cyambanza nkayishyira à jour ku buryo ushobora gusanga hari utuntu dushasha bongeyemo. Ariko guys ntiduteba, tusha twibandaniriza tubwira ko tuja muri WhatsApp. Murebe guys muri WhatsApp akarorero murana iyi style twandikamo. Iyi ndashaka kwandikira umuntu sali gato. Okay, ndashaka kwandikira umuntu hano. Murabona iyi style yacu ndabirungitse ukuntu biba bimeze, niyo yiyi hano murayibona. Ariko guys sinteba none, reka nibandanirize ndasimbira muri application yacu muba wayiteresharije. Ni Stylish niyi mubona ngaha niyi. Okay, turayinjiramo. Tumaze kuyinjiramo guys mubona ko application yacu twamaze kwishyira à jour ego, ngira murayibona. Okay, tumaze kuyishyira à jour murabona yuko iri kuza, murabibona, murana ko igira ishike. Okay, murana guys rero zino style zacu baduhaye turahita tujya kuri style mubona zisa n'izikaze akaro nk'izi zo munsi, murana ko zikaze. Nimba dukeneye cyo tugira ajoute au favori, iyo twifuza yose tuyishyira au favori, iyo twifuza yose atugira ajoute au favori, tuja tugira ngaha amubona nyene dukanda. Okay, sasa rero tumaze kwihereza tuza dukande ngaha handitse clavier. Tumaze kuja kuri clavier gisanzwe iri accept yuko ikora. Aha hose uraza rero kuhemeza, uhite ukandamo, uhite ushiramo aha kuri Stylish, uhite abahameze uko nawe urahita ugira nkuko ushiremo. Okay guys, umaze rero gushiramo uraza kugaruka ngaha naho ushire kuri Stylish keyboard. Mubona yuko tuba dusize muri style ya keyboard. Rero guys tusha dusimbira muri WhatsApp yacu, mubona yuko clavier dusanga yahindutse. Okay, murabona ubu naho nanditse sali ukuntu biza ko bimeze. Rero guys turaza gufyonda hano, murabona aka kantu kari hano aka Stylish nyene, maze kugafyondamo baca bakuzanira hamwe twashyira amafavori naho naha nyene ucuyituza. Umaze kuhashika ukandamo, maze gukandamo urabona izi zanyandiko wagiye ushyiramo zose ziza hano. Urahitamo rero ko wifuza nk'akaroro nk'iyi
okay akarongo nk'iyi urabona kiri yugaye uza kuyikompansa uciye kuri deveruye maze kuza hano urahita ukanda hano okay mubona ko biri mu gusishinga mutwihanganira gato birasa n'ibiteba ariko nitwo biraba vyose nyuma y'umwanya muto haca haza barakuzanira bakuzanira aya mapublicité yabo bamaze kuja kuzanira urarindira we gusa nta kindi ukora guys we nta kindi ukora murabona kino bakwandikiye récompense dans 11 secondes iriko iraharura wowe urarindira amaze kurindira ugatuza kugeza yaho iza guheza guharura okay murabona guys ko yanditse récompense accordée ca duhita tuhakanda maze ca twigarukira ngaha twemeje kuri ya style yacu tuza gusanga yavuyemo okay mubona yuko batwandikiye yuko bikunze ya style yacu rero niyi ndashaka no kuyandikamo rero zose rero guys sinorinda kuca muri byose ngirene byose bikuguko nyene okay tugira tubibutse mwebwe mwese mutarakanda subscribe musimbire kuri chaîne yacu ya YouTube mukore subscribe ego ni chaîne ikiri nshasha mudufashe rero muduteze imbere nimba mukunda ibikorwa vyacu mu kugira partage share comment n'ibindi okay kara ko gatirike kubwenge nembazaniye mushishikara kudufata mu mugongo guys twariyemeje kuza turabagezaho tuntu tw'ubwenge maze wandike no muri commentaire agatirike kubwenge ushaka ko tuzokuzanira tuzohita tugakorana none duhite tukagutangariza naho utaha